komine ya Muha zone Kanyosha quartier ya Nyabugete muri serire ya Kinindo bafise ubwoba ko aho buca imvura igwira izobasiturira ko amazu yabo nkuko ngo yama yabigize mu gihe iba iri kwiragwa. Rero bariko bagerageza gukora umufurege uzana amazi abasiturira amazu, ariko n'ubundi ngo ubwoba buracyahari kuko hari abashoboye kubaka iyo mifurege hakaba n'abandi badashoboye kuyubaka. Kuri ico rero bagasaba umugiraneza uwo ari we wese, mbere bagasaba na leta ko yogira ico ibafashije. Rero tubanze twumve naho abandi Ferdinand umukuru w'iyo quartier. Ni serire ibangamiwe cyane n'amazi. Hariho amazi azanana hejuru muri quartier zo haruguru y'ikaburimbo aca ku kwishengero bita EAC Ruziba. Ayo mazi aratumenasa cyane, n'amazi avuye ruguru. Hariho kanivo ikorekta ry'amazi yatwara muri Mugere, ariko urwo ruhande amena ko amanuka ino nta iyo kanivo ntikoze. Bayikoze igice cyo hirya aho yakozwe ni n'abantu bari ko baratunganya amabarabara muri faze ya 4 Nyabugete faze 4. Rero bo barakoze igice kimwe, ikindi gice ntibagikora. Ico gice gisigaye rero kiratu amazi acamanuka gatraverse barabara akamanuka ino akacashika muri serire Kinindo. Nico kibazo twahuye naco. Rero twe tumaze igihe kinini turara mu ruhagarara uko imvura iguye, abene gihugu baca barara bahagaze, twese duca turaduhagaze. Ngira ngo mwaba mwavyumvise hari igihe mwigeze kuba muza mukerekana amasanamu aha hantu abene gihugu bari mu ruhagarara acatega amazi kuko nta kanivo nimwe dufise, mbere n'amabarabara dufise yose ntatunganijwe kuko nta marabara nta dukanivo tuhari. Nico kibazo rero dufise. Hamarira bene gihugu harageze igihe tavuga tuti none twokora iki. Turabona ko dukwiriye kugira ico dukoze kugira ngo turabe ingene twoba basi turitunganya. Niho rero biciye mu manama menshi twakoze n'abene gihugu baratanga ivyiyumviro nukuri, baravuga bati tuje imbere hama tugira ico dukoze uko byari ngombwa turonka kanivo imwe omo iza kukorekta yandi mazi azanana mu yandi mabarabara hanyuma ikayajana ku buryo amazi ashobora gushika mu kiyaga ca Tanganyika. Bana ko tuhegereye. Rero biciye muri ayo manama bene gihugu twaravuga ingene twobikora. Na hari ibintu tubona bitoroshe kubera ko bisaba no kwitanga kurenze. Abene gihugu turavugana cyane cyane abantu begereye ahantu hari ikanivo nyene ko twe twarayimvye ariko ntiyari yubatse. Ubu rero turavuga tuti hamwe twoyubaka kumbure ngira ngo ikibazo cyo hagarara. Rero nahamubona abene gihugu bacemera kwitanga cyane cyane abahegereye baravuga bati reka turabe twe twegereye umwe wese ahereranye n'uruhanda ageza ko parcelle yiwe agira icakoze mu kubaka izimira, hanyuma tuce tuja hamwe dusabe abene gihugu bose baje hamwe twiga ingene turonka ibiraro kuko ibiraro byo bica bidufasha twese. Hama rero biciye muri iyo mobilisation twakoze abene gihugu baravyitabira. Gusa ikibazo tuko duhura naco no kubera ko izikanivu bemeye gukora umwe wese ahaherereye, harimo bamwe binyaruka kubera ko bashoboye, murazi ko ubasha butangana, n'abandi rero biriko birateba. Ari nayo mpamvu mwabonye hariho aho usanga iki gice cyubatse aca ikindi gice kitubatse gushika, donc hariho bamwe rero usanga batarubaka. Tukagira ubwoba rero tuvuga tuti mbe asha hamwe imvura yo mu kwezi kw'icenda yotasura tutaraheza bose bataraheza yogenda gute. Ico nico kibazo dufise hanini. Rero muri make umugambi nukumeze, muri make nuko twiyumviriye kandi by'ukuri abene gihugu baravyitabiriye kandi abanyumba 10 na chef de serire bariko barakurikirana cyane ahantu turahirirwa tugakwa no kuharara. Ego muri make nico numva novuga. Ubundi kanivo uko mwayibonye ni kwiri, ariko kandi twe twahereye ku gice c'amaja hepfo, hariho igice cyo haruguru kijya hari amazi azana navuye mu ibarabara atraverse jibarabara hajya ahantu harasigaye kuko ahatwe duvise imetero za baba amajana 350 dufatiye aho twakuye naho tugeza mugabo ku gice cyo haruguru
harasigara ikindi izindi nk'imetero zaba amajana 450 ko duharuye byose biragwa mu metero amajana 8 twe dukorera mu metero amajana 350 kuko tubona ariho twari tubangamiwe cyane nitwagiye rero hariya kuri source y'amazi kuko byoca bitubana birebire byatunaniye uko nibi turana yuko biriko biratugora cyane si no kuvuga ngo nuko bariko babigira hariho nabandi bantu usanga bagira utwigoro kubera ko hari uwo byanze bakapuye ariko ibyo ntibihagije kuko turabona tubwirizwa kuyicara n'ubundi tuguma twicara twiyigira hamwe n'abene gihugu naba batwara abanyumba 10 n'abene gihugu tukabahamagara tugahanahana ivyiyumviro turibaza ko ntiturabona uko bikibandanye nta urananirwa batubwiye ngo nananiwe burundu ariko turafise amakenga uko bivanye n'ubwo nayo mikoro make kwimvura ishobora kuzotasura bikacibukaje usanga vyononye nivyo twari tumaze gukora kuri ayo makenga turasaba yuko nkuko tuko tubivuga nibaza ko abo vyumva bose turasaba ko inshuti abakunzi bacu uwari we wese afite ico yokora ndamuteye akamo kugira ngo azashike hano hantu adusigiye ikamyo y'amabuye adusigiye imifuka ingahe y'isima adusigiye gravier nkeyi by'ukuri byokunda hanyuma turatera akamo kandi na hamwe bariho nk'amashirahamwe ashobora kudushigikira akadushigikira twonezerwa cyane kuko abene gihugu turi mu kangaratete nubwo ntabivuze hariho n'ikibazo cy'umucafu ucuza kubera aya mazi amaze gukwira mu bantu amatoilette ari bafise amatoilette y'ikirundi naguma ndamenyeshe ko n'ikibazo ca korera muri uyu mwaka nyene turimo korera yatanguriye mu Nyabugete kandi novuga ko ari naho isa niyarangiriye kuko ntiyandagaye yumvikana ko tafise ikibazo ahanini vyatewe imbere bitegwa nayo mazi kuko kwa mazi aduteye haraba imicafu myinshi tukaca rero dusanga korera yaduteye ryama yaduteye kenshi nayo mpamvu tuvuga tuti najya amashira hamwe akunda kudufasha muri ivyo bibazo hamwe bo kuyemplika nabo bakaza bakavuga bati dukure mu nzira iki kibazo ndazi ko badukunda barakunda bene gihugu byo kunda nibi biraro tubona tutari ingene dushaka kubikora navyene bigatinda bigakogwa kuko ahaduhejeje umufurege murabona n'umunini hamwe tutaciye tuhakora ibiraro n'uburi ntacyo byo dufasha ntacyo twadukoze byotera amasanganya banaja ku mashure kandi mwibuke ko ari abana bahora bagwa mu binogo nkuko bagaca bakomera gace bagapfa no gupfa rero dusaba dutera kamo dusaba ko umuntu wese canke ishira hamwe canke na leta yacu nyene nkuko natwe turi muri leta mbyeyi leta nkozi tubasabe niba yumva kakamo baze badushigikire kabisa ubundi turi turavye ibi vy'impome byo gukora impome izi mpome mubona twarabonye ko twaharuye ku metero 10-15 tuguyiza n'imihana ihegereye twarabonye ko kuri David twagiye turakorera umuntu umwe wese twasanze bishobora gutwara amahera novuga ashika ku bihumbi amajana 920 kuri David y'umwe hanyuma ayo mahera tugwije na menage zishika kuri 40 twaharuye twasanze bigwa mu miliyoni 36 n'ibihumbi amajana 8 ku ngo 40 aho rero ni hamwe navuga ko harimo ababishobora n'abatabishobora nivyo twaharuye twasanze miliyoni 36 n'ibihumbi amajana 8 hanyuma kuri ibi vy'ibiraro turavye ko hariho ukuntu tubanza gukora inkingi zavyo murabona karorero iki ni kiraro twatanguriye ko c'akarorero twaramaze gukora ni kiraro c'imetero 3 ariko twabaye turakora imetero ni nusu kugira ngo abantu babe bararengana iyi metero ni nusu murabona ko twatabuye turiko tuyisuganya kugira cyo tubikora rero dutangura gukora iyi nkingi yacu inkingi zacu hanyuma inkingi zacu ziri kumwe n'iki gitaru bigwa mu miliyoni 2,600 gutyo n'amahera arenga ko hejuru rero tuciye dufata tukagwiza n'ibiraro dufise twifuza gukora kuko ni barara ryose ritegezwa kuronka ikiraro ko kanivo yakozwe hose twasanze ari ibiraro 11 ivyo rero tubigwije tuca bigwa mu mahera angana ni miliyoni 30 miliyoni amajana 318 ibihumbi amajana 230
ayo mahera tuyateranije na yandi akora izi mpome byose hamwe twasanze bigwa mu miliyoni 355 ibihumbi 30. Uyu munyagihugu nawe nyene afise ubwoba mu bandi kandi agasaba ko uwo bishobora wese yobagarukirako. Amazi yaduteye nkuko nyakubaho mashibi byo quartier bivuze zirabomagurika uvyo cage zari tariki 7 z'ukwezi kwa kabiri nta nume yaraye hose cari kiyaga cari gitomeye ngaha amazi aradutera nta na kimwe twakwiye mu nzu turiko tusaba yuko nkabagira neza amashira hamwe canke leta nkuko nyakubawa chef de quartier bivuze kugira ngo arabico gukora kugira ngo imifregeri iganko abanyagihugu bariko baritanga kugira ngo twitanga tutafise uburyo bukwiye kugira ngo turonke abadufasha muri abo mashira hamwe yatwumva na leta nyene ishirikire nyakubawa mvyeyi mukuru w'igihugu arabi nyene yogisho yo dufasha muri akare turimo kuko ntihabaye vyabirize bikwiye nta mifregeri none tuguma tumerewe nabi.